Nshuti bagenzi mwumviriza Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Ndabaramukije amahoro ya Kristo, kandi ndabatumiye ngo muze dusome twongere tuzirikanire hamwe iri jambo ry'Imana Eklezia mawe wacu yadutegekanirije kuri iyi Dominika igira gatandatu ya Pasika umwaka A. Ibisomwa rero dusoma tubisanga hakurikira. Icambere nico mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa ikigabane c'8 akarongo ka 5 gushika ku 8 tugaca tuja ku ka 14 gushika ku ka 17. Izaburi y'ukwitsa iryo jambo ry'Imana niyigira 65 canke 66 bivanye n'igitabo muriko murakoresha. Igisomwa ca kabiri nico dusanga mw'ibaruwa ry'umutumwa Petero ikigabane ca 3 kuva ku karongo ka 15 gushika ku ka 18. Inkuru nziza nayo niyo twashikirijwe na Yohani Mweranda ikigabane ca 14 kuva ku karongo ka 15 gushika ku ka 21. Mukaba rero muri kumwe na jewe Patiri Gervais NIBOGORA, ndi muri paruwase yitiriwe Umweranda Leonardo muri diocese ya Edmundston, province ya Nouveau-Brunswick mu gihugu ca Canada. Igisoma ca mbere, ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Muri irya misi Filipo, umwe muri bamwindwi, yamanutse mu gisagara ca Samariya kumenyesha abaho Kristo. Abantu isinzi baritwararika gose ibivugwa na Filipo mu kuvyumviriza no mu kwihweza ibimenyetso akora. Nkako benshi mu bari biziziwe n'amashinga yabavamwo aboroga n'ijwi rirenga, kandi abamugaye n'abacumbagira benshi barakira. Maze rero haba akanyamuneza ntangere muri ico gisagara. Abatumwa bo bari bagumye i Yerusalemu, bumvise ko abanyasamariya bamaze kwigishwa ijambo ry'Imana, bararungika Petero na Yohani. Bamaze gushika basabira abanyasamariya kugira ngo baronke mutima mweranda. Bari bamaze kubatizwa gusa ku izina ry'umukama Yezu, mugabo nta numwe yari bwaronke mutima mweranda. Nyabatumwa rero babagaranzurira ko ibiganza baca baronka mutima mweranda. Iryo ni ijambo ry'umukama. Wasi yose we tera impundu mukama. Wasi yose we tera impundu mukama. Tera impundu Imana wasi yose we, curarangire iteka ry'izina ryiwe, mumuninahaze mu kumushimagiza. Bwira Imana muti, ese ukuntu ibikorwa vyawe biteye ubwoba kubera ubukomezi bwawe bwishi. Wasi yose we tera impundu mukama. Isi yose ikubita inkoro hasi imbere yawe, igacurarangira izina ryawe. Nimuze murabe ibikorwa vy'Imana, irateye ubwoba mu vyo ikorera bene Adamu. Wasi yose we tera impundu mukama. Yarahinduye ikiyaga gicirika isi yumye, abantu bajabuka uruzi n'amaguru. Niho rero twahimbarwa muri yo, atwaza ububasha isi yose. Wasi yose we tera impundu mukama. Nimuze mwumvirize mwebwe mwese mwubaha Imana, ngira ndabiganire ivyo yangiriye. Imana nihezagirwe yo itirengagije igisabisho canje, ntinkure ko ubuntu bwayo. Wasi yose we tera impundu mukama. Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mw'ikete rya mbere ry'umutumwa Petero. Nshuti zanje, nimwubahe mu mitima yanyu Kristo umukama, mwame mufise iryo mwishura umuntu wese agize ico ababaza cerekeye umwizero mufise. Nimubigirane itekane n'icubahiro, ataco mwiyagiriza
kugira ngo abadodobereza bamaramazwe n'imigenzo myiza mufise muri Kristo. Nanone mwopfuma mubabara mugahogwa iciza mukora iyo ari ic'Imana ishaka hako muhogwa inabi. Nkako Kristo wenyene yarapfuye rimwe rizima kubera ibicumuro, intungane irapfira abatari intungane kugira ngo idushikirize Imana. Yarishwe kubw'umubiri ariko yarasubiye kuba muzima kubw'umutima. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Ivyo dusoma mu Njiri nyeranda yanditswe na Yohani. Mu gihe yari mu kuva kuri iyi si ngo asubire kwa se wiwe, Yezu yabariye abigishwa biwe ati: nimwaba munkunda muzozigama amabwirizwa yanje, nanje nzosaba Data, nawe azobaha uwundi mutabazi muzokwamana iminsi yose. Azobaha mutima w'ukuri isi idashobora kwakira kuko itamubona ntinamumenye. Mweho muramuzi kuko abana namwe kandi ari muri mwebwe. Sinzobasiga muri imfuvyi, nzogaruka kubaraba. Nakanya gato isi ntibikimbona, mweho yamara muzombona kuko ndiho namwe nyene muzobaho. Kuri uyo munsi muzotegera ko ndi muri Data, namwe muri jewe, nanje muri mwebwe. Uwakira amabwirizwa yanje akayazigama ni wankunda, nawe uwunkunda azokundwa na Data, nanje nyene nzomukunda nongere ndamwimenyeshe. Twakire kandi dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Bavukanyi, nta muntu n'umwe yoba aba kuri iyi si atazi ko umunsi urizina azoyivako. Kumbure bamwe bagendana ubumuga bwo mu mutwe nibo boba batabitegera neza, kandi abo barundi ntawo bibahora kuko nabo sibo. Iyo rero umuntu abayeho azi neza ko atazohora kuri iyi si, aramenya n'ingene yigenza mu kubaho kwiwe. Akamenya na cane cane ingene yitegurira kuva kuri iyi si mu gusiga atunganije, agashira ku murongo ivyo ajejwe canke mbere n'abajejwe, kugira ngo amaze gutambuka ntiyasigara akajagari. Kera senaka canke umukuru w'umuryango yarakoranya abana biwe bose akabahiragi. Ubu abenshi barandika ico bita mu gifaransa testament, akaba ariyo ashiramwo ivyifuzo vyiwe vya nyuma kandi bigaheza bikubahirizwa. Nuko rero Yezu nawe nyene yabigenjeje. Urupfu yapfuye ntirwaje giturumbuka, rwaje aruzi kandi yaragwiteguriye. Nico gituma nawe yafashe akanya agakoranya biwe, umuryango wiwe, muri ico gihe wari ugizwe n'abigishwa. Ibigabane vya 14, 15 na 16 vy'inkuru nziza ya Yohani vyose vyerekeye ikiyago kirekire yagiranye nabo. Ivyo bigabane biratwereka ico yaraza abigishwa biwe. Igice ca mbere twagisomye ku munsi w'Imana uheze, aho yabahishuka ko ari wari nzira, ukuri n'ubuzima, ata muntu n'umwe ashobora gushika kwa Data atamuciyeko. Ico kiyago kirabandanije uno munsi rero, ahagize ati: nimwaba munkunda muzozigama amabwirizwa yanje. Bavukanyi, tugarutse gato kuri ivyo nari mpereye ko, nta muntu yoba yarakunda umuvyeyi wiwe yoreka kuzigama neza iragi yamuhaye. Nico gituma igipimo c'urukundo abigishwa bafitiye Yezu kizoba kuzigama amabwirizwa yabahaye. Iryo ragi naryo
ryerekeye abo bigishwa bari impande yiwe uwo mwanya, ariko rikerekera n'abigishwa b'ibihe vyose natwe nyene turimwo, kuko iyaba bitatwerekeye ntitwari kwirirwa turanabisoma uyu munsi. Iryo ragi rero abaryakiriye ico gihe bararigendeye, bararizigama neza, bararidusigarana natwe. Mbega none natwe gabavukanyi, iryo ragi turiko turarizigama neza, turiko turarigendera, turafise ico tuzoraga abari mu nyuma zacu. Ndiko ndavuga ayo mabwirizwa ya Kristo, ati nimwaba munkunda muzozigama amabwirizwa yanje. Bavukanyi, ugukunda Yezu sivyo tuvuga mu majambo canke turirimba mw'isengero gusa. Ubanje kureka ko hari n'abagenda barabiririmba ari uko bahimvye urukanywa n'iryo sengero batigera bayihonyoramwo, ariko ntikibabuze kuvuga ko bakunda Imana. Ugukunda Imana birangukira ku kuzigama no kugendera ku mabwirizwa yayo, na cane cane rya bwirizwa ry'urukundo. Ugukunda Imana n'umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'amagara yacu yose, tugakunda na mugenzi wacu nk'uko natwe twikunda. Ibindi vyose vyoza vyitwa urukundo bidashingiye ngaho, vyoba ari uruhendo. Ntaho vyoba bitandukaniye na bimwe vy'ubu uhurira n'umuntu kuri izi mbuga ngurukana bumenyi akakubwira ngo yaragupfiriye, nawe ukaja narwo, kandi mutarigera mubonana, atarigera akubona canke nawe ngo umukubite n'iryahumye. Urukundo rubonekera mu bikorwa, ntirubonekera ku karimi keza gusa. Amabwirizwa Imana yaduhaye yose aratunganye, kandi niyo nzira yonyene y'ubuhirwe nyakuri. Imana ntiyayaduhaye kugira ngo idukandamize, itubuze kwishira n'ukwizana, nk'uko hariho abahora bavyidoga rimwe na rimwe. Canke ugasanga ayo mabwirizwa barayacaguye, hari ayo bagerageza gukurikiza n'ayandi bashize ku ruhande bakayahonyanga uko bishakiye, nk'uko womenga Imana mu kuyaduha yarihenze. Ntaco Imana yatubujije gukora abavukanyi atari uko ibona ko ari kibi, naho twebwe twoba tubona ko ataco kidutwaye. Ntaco Imana yaduhamagariye gukora atari uko ibona ko ari iciza, naho twoba tubona ko kitugora. Urukundo Yezu yaturaze ntigwama rworoshe kugendera, na cane cane iyo aduhamagarira gukunda abantu bose, tugakunda n'abansi bacu tukabasabira. Umweranda Papa Paulo wa kabiri niwe yavuze ati, urukundo rukristu akatari gake ruragoye kugendera, hari naho mbere twibaza ko bidashoboka kurugendera. Ati yamara turihenda, kuko ubukristu bushingiye ku gukurikira Kristo, tukamwihebera, tukareka inema yiwe akaba ariyo iduhindura. Gutyo rero bavukanye uwo mupapa mweranda akatwibutsa ko ivyo tutokwishoboza kubera bigoye, tubishobozwa n'inema y'Imana mu gihe cose twemeye gukurikira Kristo. Bimwe twahora twiyumvira ko tutoshobora kurekurira abatugiriye nabi, tugaca tubishobora. Bimwe twiyumvira ngo hari amabwirizwa agoye kugendera, agaca yoroha kubw'inema y'Imana. Kira noneho na Yezu yararemesheje abigishwa biwe ababwira ati, nanje nzosaba Data, nawe azobaha uwundi mutabazi muzokwamana iminsi yose. Umutabazi, mutima w'ukuri isi idashobora kwakira, mutima mweranda. Kubera iki Yezu avuze ko ari uwundi mutabazi? Ni kubera gushika ubu ari we yari ababereye umutabazi, abarinda, abatabara, abavugira, akabakingira. Mu myaka 3 bamaranye, hari vyinshi bagiye bacamwo vyari gutuma bahungabana, ariko akabatabara. Uturorero tumwe tumwe muratwibuka. Ingene abayahudi bagirije abo bagendanyi ba Yezu kutisonzesha, kudakurikiza imigenzo yose ya kiyahudi, kumyoza utugano ku munsi w'isabato bakatwihembuza bashonje. Aho hose Yezu yarabavugiye abakura mu menyo ya rubamba.
igihe bazungagizwa n'umuyaga mu kiyaga yarabatabaye. None ivyo vyose baravyibuka bakagira ubwoba bati niwadusiga tuzoba tubaye abande. Yezu ati nimuhumure sinzobasiga muri imfuvyi, nzobarungikira uwundi mutabazi muzokwamana iminsi yose, bisubiye ntaco muzomuburana. Bavukanyi, umutabazi yaraje kuko Yezu ntiyari kuyaga amasigara cicaro. Mutima mweranda yaraje kubatumwa, kandi ivyo Yezu yamuvuze ko vyose yarabiranguye, kandi n'ubu akomeza kubirangura. Ikibazo ni kimwe: mbega turamukundira? Turamwambaza uko bikwiye? Turamugamburukira? Ntaho twigira imfuvyi kandi Yezu yaturinze ubupfuvyi. Yezu yabivuze neza, tuwo mutabazi isi ntishobora kumwakira kuko itamubona ntinamumenye. Bavukanyi, turi mu bibazo bikomeye. Kuba twarabatirijwe, tukaba twarakomejwe muri mutima mweranda, yewe tukaba twirega tugasangira, ariko ubuzima bwacu bukama ari bwa bundi, ntibwigere buhinduka na gato, kuko tutakundiye mutima mweranda ngo abane natwe. Turagenda tukirega kugira dutezurire ikinyamutwe, tukabikora kugira ngo tumare ibwirizwa gusa, ata mubabaro na mukeya dufise w'ibicumuro twakoze, bigaca bituma dusubira muri vya bicumuro nyene, bikaba ibigize ubuzima bwacu. Tugasangira umubiri wa Kristo, ariko uwari umubeshi agakomeza kubesha, uwiba agakomeza kiba, umusambanyi agakomeza gusambana, uwankana agakomeza gutyo. None wibaza ko mutima mweranda azohava aguma muri wewe mu gihe wamwankiye ko yogira ijambo mu buzima bwawe? Azogumana nawe gute mu gihe mu bigaragara inyuma wama mw'isengero, ariko umutima wawe wibereye muri yasi idashobora kwakira mutima mweranda, akaba ariyo mucuditse? Yezu yagize ati, uwakira amabwirizwa yanje akayazigama niwe ankunda, nawe uwunkunda azokundwa na Data, nanje nyene nzomukunda nongere ndamwimenyesha. Bavukanyi, mutima mweranda adufasha kuguma muri ubwo bunywanyi bwa Data na Mwana. Ntivyokunda rero ko tuba imfuvyi, ntivyokunda ko tuguma mu kabi katwica mu gihe twomukundira. Gutyo ubuzima bwacu bukama burangwa n'urukundo, bukama burangwa n'amahoro n'akanyamuneza, bukama burangwa n'umwizero utayegayega, ku buryo abatubona bose muri iyi si irangwa n'ibihuhusi bitari bike kandi vy'ubwoko bwose bituma batwibaza. Petero mweranda mu gisomwa ca kabiri ati, mwame mufise iryo mwishura uwo wese ababaza igituma mufise umwizero. Mbega ufise Imana muri we yobura umwizero bigenze gute? Ko Imana ariyo dukesha uburaro n'uburamuko, mu gihe twoyikundira tukayegurira ubuzima bwacu n'ukubaho kwacu, ni igiki cosubira kudutera ubwoba? Ubukene? Ingwara? Ingwano zivugwa hirya no hino kw'isi? Ibiza n'isi ibe? Abatwanka batwipfuriza kutabaho? Muri ivyo vyose nta na kimwe gishobora guhungabanya umwizero dufise, kuko tubaho dupfa turaba umukama nk'uko Pawulo abivuga. Umwizero wacu ni Kristo yapfuye akazuka, akaba yagiye kudutegurira ikibanza kugira ngo azogaruke kutujana tubane ubuziraherezo. Umwizero wacu ni mutima mweranda twahawe nk'umutabazi ngo aturinde, na cane cane aturinde guhemukira Imana, kuko uwihemukiye kumva izo arizo zose aba yihemukiye wenyene. Nico gituma umutumwa yabandanije agira ati, nanone mwofuma mubabara muhogwa iciza mukora, iyo ari co Imana ishaka, hako muhorwa inabi. Bavukanyi, iri jambo rirahambaye cane, birakwiye ko turizirikana cane. Umwe wese akibaza ati, mu buzima bwanje ni kangahe nababaye canke nababajwe banzizi neza nakoze?
ni kangahe nakoze inabi ntari nipfuje, nkaba nayikoze kubera natinye kubabara. Uburorero umuntu yofatirako ni bwinshi cane, kandi tubusanga mu buzima bwa minsi yose. Wewe uri umucamanza w'umukristo, wari wifuza guca urubanza rutunganye, ntugire umwere inkozi y'ikibi ngo wambike iceye umuntu w'intungane canke umuciro rwa Pilato, ariko ukaza ubona bakuzaniye igiturire ngo uhumirize uruce uko bashaka. Canke naho kitoba ico giturire, ukaronka amategeko avuye hejuru bati uru rubanza dushaka kuruca ukurikije itegeko tuguhaye. Wewe umucamanza w'umukristu uzohitamwo iki? Ico ni kimwe. Mbega wewe unyumviriza, nibagutuma kugirira nabi umuntu kubera baza kuguha agahembo, ariko bakagira ko bagutera n'igitsure ngo nutabikora urakabona, wewe uzohitamwo kugira nabi canke uzohitamwo kukabona? Mbega mu kazi kawe ka minsi yose, iyo ubonye abariko bararenganywa, uraruca ukarumira ngo ntuhave ubonwa nabi, canke urarukura mu kanwa ugasemerera kubera uzi neza ko uri umukristo userukira Kristo, we rumuri rumurikira abari mu mwijima? Petero ati Kristo yarapfuye rimwe rizima kubera ibicumuro, we ntungane apfira bononyi kugira ngo adushikane ku Mana. Yarishwe ku vy'umubiri, ariko yarasubiye kuba muzima ku vy'umutima. Ngici co turemesha abavukanyi, tugashira ubwoba n'amakenga. Ntihagire ubusubira kudukangisha kutwima amahera yiwe, canke ngo adukangishe uruhamo, agatotezo, naho rwoba urupfu nyene. Ni bangahe tuzi bemeye bagapfa haguhemukira Imana? Abaseminari bibuta ntibemeye urupfu hakwigabura mu mirwi y'amoko batihaye. Aho hiyo mu gihugu kibanyi ca Kongo Igoma, mu mwaka w'ibihumbi 2007, umukozi wo kuri douane yanse kwakira igiturire ngo areke ibifungurwa vyononekaye vyinjire mu gihugu ciwe kugira ngo akingire abene gihugu. Yabwiye abariko bagerageza kumuha igiturire ati nopfuma mpfa hako mpemukira Kristo. Erega yaruhiye kubizira, bahavuye bamugandagura. Ariko ikiryoshe nuko ejo bundi muri 2025 yashizwe mu gitabo c'abahimbazwa, yitwa Floribert Bwana Chui Bin Kosti. None abo bicanyi nabo bazoja mu gitabo c'abahimbazwa ryari? Munyumvira, mwofuma mubabara muhogwa iciza mukora, iyo ari co Imana ishaka, hako muhorwa inabi. Ego cane nyene bavukanyi, ushobora no kubabara kubera inabi wakoze. Duhora twumva abakobwa bahitanywe n'inda bariko barazikorora. Hari abahanwa bagafungwa kubera ivyaha biremereye bakoze. Hari n'abashobora kwicwa bamaze gukoreshwa amahano kugira ngo hazimanganywe ibimenyetso vyokwifashishijwe mu matohoza n'ibindi n'ibindi. Umutumwa Petero ntarira busema rero, wopfa umubabara kubera ineza wakoze. Iyo neza iva ku Mana kandi izoguherekeza igushikane mu buzima budahera, kuko Kristo yaratsinze urupfu, ni muzima. Nkaba rero nsozereye ndabipfuriza kwamana inema y'Imana. Mutima mweranda yama bafasha kurinda rugabo, kugira ngo mwame mushingira intaho ukuri n'urukundo n'ubutungane. Imana ibahezagire.